aho just dutangiye nayo tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 Meja Wiringoma avuga ko ibirindiro byabo ahitwa Amabenga biri gusukwaho urufaya rw'amasasu kuva mu gitondo ku 11 Ugushyingo ubikozwe na Fardc, nabo avuga ko bafatanije. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabize ukanze subscribe yo kamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Meja Wiringoma kuri Twitter ahagana saa 4 za mu gitondo yavuze ko Fardc nabo bafatanyije barimo FDR Nyatura babagabyeho ibitero. Meja Ngoma ati Fardc n'abambari ibayo kuva mu gitondo bari kurasa ku birindiro byacu biri mu gace ka Amabenga, nubwo twemeye guhagarika imirwano uburenganzira bwo kwirwanaho bwo turacyabufite. Fardc nacyo iratangaza kuri aya makuru. Ikizwe nuko Kinshasa yavuze ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ugomba kurwanwa nta kindi. Uyu mutwe wavuze ko niba Kinshasa nta biganiro ishaka ahubwo na Goma izafatwa. Mwaramutse Fideli, tuyahere kuyavugwa mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarirukanye ejo ku munsi wa gatatu umumenyeshamakuru w'umufaransa-kazi akorera ikimenyeshamakuru cyandika cy'abongereza Reuters. Sonia Rore yirukanywe inyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kubandanya akorera muri ico gihugu. Yari yasavye urwo ruhushya mu kwezi kw'icenda ngo ashikirize amakuru yerekeye Kongo. Yaremerewe gukora ariko ku makuru y'inama kwihindagurika ry'ibihe yabereye ku mugwa mukuru Kinshasa mu kwezi kw'icumi, ariko yarakirindiriye no kwemererwa kuhaguma. Ku munsi wa kabiri niho yaronka icete kimusaba kwitaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Kinshasa. Cyaciye kimwaka pasiporo kimwuriza ubudatevye indege yaja i Paris mu Faransa iciye Addis Abeba muri Ethiopia. Sonia Rore yavuze ko atasiguriwe icyatumye yirukanwa. Amakuru kuri Somalia, abahinga ba ONU bavuga ko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wo muri Somalia wongereje iminyuro ukuramwo amafaranga irenze aho wakura mu bikorwa byayo bya misi yose. Uwo muhari ubu wahisemwo gutoza amatagisi ku mabariyeri, ku mazu no ku bari mu bikorwa byo kubaka. Muri raporo yayo nshasha abahinga ba ONU bavuga ko uwo muhari w'iterabwoba uriko urarondera ayandi mafaranga ngana hafi $1,000,000 w'amadolari kugira ishobore guhemba imishahara abagwanyi bawo. Iyo raporo ivuga kandi ko naho leta iri mu isekeza ryo gusangangura uwo muhari, abo bagwanyi baracashobora kunguruza amafaranga yabo hagati y'amabanki yo muri ico gihugu. Leta ya Somalia yaragabishije abariha amatagisi Al-Shabaab, ivuga ko aciye kubiri n'amategeko